agakiza mwaka kirejyari neza neza ngo ngushinga Intahe gatoyi nukuri mu ncamake je nakijijwe mu bihumbi 2000 uretse ko nakuriye umuryango abantu bakijijwe papa wanje n'umukozi w'Imana mu shinga rya Pentecote mama wanje nuko nyene gusa nakuze ndi umwana w'ikigaba naho nize Sunday school mu Kibenga ari kigihe carageze umwami Imana aranyereka mu bihumbi 2000 nakizwa mu kwezi kw'icumi tariki 3 saa 3 ya gatondo niho nakira umwami Yesu saa 3 n'abasaho murayabona neza ndacayibuka ko nakijijwe mu buryo buri special mu buryo w'igitangaza gute nakijijwe jewe banciriye urubanza kukunyica pendomo hama waje kunyakiza umwami Yesu yari umwe mu basanzwe basengana mama wanje aza kugira ngo amfashe kwitegurira kuja mu ijuru nibanyica nje mu ijuru so nakiriye umukiza Yesu Kristo muri ubwo buryo sinakiriye Kristo ngo nongere mbeho namwakiriye nk'uwitegurira kuja mu ijuru kugira ngo ucupfa kuje baje kunyonga ico gihe mwakoze iki cyatuma wumva ico gihe twagiye kuyiba ko nari nkiri umunyavyaha twagiye kuyiba dukoresha n'inkoho hama umwe mu twari turi kumwe acarasa umuntu bitari mu nteguro hama umuntu acarafa ubwo nyene niho rero acavuga bati abantu bose nta kindi bakwiriye no kubanyonga so Imana reje niho yantabariye ko sino dossier yari iyo kandi vy'ukuri Imana yarankijije abandi bagenzi banje baragenda barabanyonga barabica je bacavuga ati ndacara umwana bampenze kandi nivyo nari nkiri umwana muto mugana ari mwo muri urwo rubanza ngo Imana irantabara bacankura kuwo gupfa banshira kuwo guherayo timwe je cyane barakize gutyo bacanshira muri prison ariko bacagenda kubica barabexecute ico gihe rero haraje umuntu ati wokizwa nako burya ubwira uje gupfa Intahe ni ndende mama wanje maze kuvyumva ko nafashwe muri iyo dossier nuko yaciye mobiliza abadamu bose basengana Pentecote y'Ikiremba Pentecote y'Ibujumbura Pentecote y'Igitega bagira 3 jours sec batajya batanwa barara hasi kwisima bavuga ati Mana umwana wacu yashumuye ariko gira imbabazi ibuka ingene twagendanye nawe twagukorere ugira ikigongwe Mana unyuma yaho acarunika umwe muri bo yasanzwe ari Gitega kuza kumfasha narindi muri district Gitega kunyakiriza umwami Yesu kugira ngo n'Imana itishura ku masengesho kunkiza bakanyica nje mu ijuru rero nakira umwami Yesu muri ubwo buryo nk'umunagira apfe ya romva byo kuri birandyoheye kabisa biraryoshe nka wewe ico gihe wakira ntiwakanja wagakiza maze ko nako byo kuri udapfuye ubayeho agakiza ucuga agaciro kangana gutega pastor no kuri nico bituma mvise mvuga nkaba nibuka n'amasaha n'umwanya kuko ni experience idasanzwe mu wundi gukizwa nigitangaza nigitangaza Imana ikorera umutima w'umwana w'umuntu rero je vyambaye kico gihe n'uyu munsi niryo fondation y'urufatiro wakiza afise uno munsi mu bintu ntashobora gufata minwe minenegwe nagakiza ntwara vyose kiretse agakiza kuko ndaza aho Yesu yansanze kuba ndiho uno munsi ndikomba muri bonus Imana nyonga iminsi yo kubaho atavuga ngo ninezereze abo nkore icatumye ndemwa nayo muri Yesu Kristo mwana wayo rero kuca mbona abagenzi banje aja kwicwa vyambere indi experience dasanzwe nabonye yuko iyo Imana itacere gukora muri uwo mwanya nanje simba nkiriho rero mvuga ni kubaho kwanje no munsi si ukwanje Dieudonné kubaho kwanje no kw'Imana ico gihe mumaze kubona ko byukuri murakira gakiza mwibohero byacu bigenda gute mwakimuvuye gute haravuyo wo kunyongwa harabayo guherayo amahirwe yaciye aboneka gute hari mu kw'icumi tariki 16 niho baduproposa twaraye turabakondane amo hama urubanza shogenda mwiherero iryo joro uwo munsi nyene hama lo 18 niho baza kuvuga ivyavuye mwiherero kuvuga baje bakonfirma ko batatu babemeje ko baza kubanyonga jewe banciriye uguherayo rero ico gihe lo 18 nyene bacagenda kubexecute kubarasa hagize Gitega no babiciye je nanje bashantwara muri prison uwo munsi nyene nanje ninja muri prison ico gihe muri prison niyo naciye mbananiriza ubuzima namaze imyaka 9 muri prison kandi iyo myaka yose nta munsi numwe nicuza yambere imisi muzima imisi yo guhura n'Imana imisi yo kumenya impamvu yo kubaho kwanje ivyo ndimwo uno munsi nabimenyeye muri prison ko yavye Imana yampamagariye mumaze gusohoka muri prison mwakimubona igituma vy'ukuri mutari mu bantu bo gupfa cyangwa mutari mu bantu bo guherayo oya si maze gusohoka bo nkiri muri prison niho umwami yatanga kungira ubuntu ibintu vyambaye ko sinzi biratangaje kuko kuva maze kubona nkuwe ko gupfa nkashwa ko guherayo nkaza mbona ko bitari bifina bitari byo gufina abagenzi banje twakorana bacaje kubica bukeye nace mbona ko ari cigwa Imana impaye gwero uwo munsi
mu Baroma 5:5 avuga ngo kuko urukundo rwa Kristo rwasuzwe mu mitima yacu twese namwe mugera twahawe ico gihe hari urukundo rw'Imana rwasuzwe mu mutima wanje rurenze ubwenge bw'abana n'abantu numvise gukunda Imana mu buryo butangaje ndacibuka n'uyu munsi umurongozi wa mbere yandongoye yarongoye ishengero ry'aba Kristo muri prison namubajikazo kimwe mbega Imana iri he mvume ngo ndakeneye Imana ndayigwe mu nda ndayibwire merci ico gihe nace ntegura amasengesho y'imisi indwi ntajya ntanwa atakini nsaba Imana ndavuga nti Mana merci so naciye mara imyaka 9 muri prison yego amasengesho y'imisi indwi uvuga uti Imana warakoze nta kindi nasengera apana ngo nkurenga Mana merci wakoze imisi indwi byukuri hari abantu baranka bakiza bagakuye kura gakiza nabandi bantu bakaronka bakagafyinako iyo ubonye abantu byukuri baronse gakiza bakakanjanjwa ko bagafata nk'ibintu bisanzwe ndibaza birakubabaza urakoze kubw'ico kintu uko kirahambaye cyane ubundi gakiza sako ubuntu gakiza nako ubuntu kuri twebwe ariko hari kiguzi cy'agakiza cyatanzwe kirenza amafeza n'amazahabu ni Yesu Kristo mwana w'Imana niyo mpamvu rero birivuga ngo ntimwanjanjwe gakiza mwahawe so rero novuga nti burya abantu bose bafata Imana bivanye n'ingene bahuye n'Imana hari abantu rero Imana kuri bo ari bwo buzima bwabo bivanye naho yabasanze n'ingene yabireze kena cya kabiri novuga nuko iyi Imana igufise ko mugambi nta nakimwe itokoresha kugira ngo ikurondere rero novuga nti byambaye ko vyose suko ndomugorose gusumba abandi byavana n'umugambi w'Imana y'ubuzima bwanje kumureba ngo cyo twinjira mu cyo cya kabiri cy'ikiganiro mwogenera ubuhe butumwa abantu by'ukuri baronse agakiza ariko bariko barakanjanjwa ko nabandi bantu babona atavyizigiro mu bagira ubwe butumwa murakoze cyane turetse muri prison gusa ko bose abantu bose novuga yuko mu kintu dukwiye gusaba Imana no gusaba Imana gutahura icatumye itanga Yesu Kristo kuko turi mu gihe umenga gakiza nivyo bintu bigezweho ni ariko gakiza bene data novuga yuko uravye nka Paulo aravuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu yabinshoboje yanyumvira ko ndo kwizwa akampa busuku none abanje kumurogota ko kumutukisha kumwambika ibara ariko nabikoze ntabizi ntarizera ntaramumenya avuga ati no musi n'ubw'Imana bwiyongera muri jewe uko bukeye nuko bwije n'ubushobozi bwiwe aravuga ngo icatumye ngirirwa ikigongwe nugira ngo mbe icitegererezo cyazo mwizera bose bagahabwa ubugingo budashira so Paulo yahamagawe nk'intumwa nyuma y'abandi ariko yakoze birengereje kubera iki yarafise ihishurirwa gicateye Imana gutanga Yesu Kristo mwana w'Imana icambere Kristo sinyishu y'amasengesho Kristo nabonda kubwire ngo ni cadeau spécial Imana yaduhaye so rero kubwiyo mpamvu nta kindi je mbona niteze Imana yonkorera canke izohava inkorera kirenze ico yankoreye so egamaza azoza imiduga izoza abana bazoza amahera azoza ariko ivyo vyose ni nyongera igihambaye nuko Imana yampaye Kristo Yesu mwana w'Imana amazina yanje akandikwa mu gitabo cy'ubugingo ico ni gitangaza rero umuntu wese yumvise ubutumwa nuri kagomva no munsi Bibiri ivuga ngo wumire kuco ufise ntagire umuntu agutwara igisibo cyawe nimbuzi ko wakriye Kristo muntu w'Imana ushaka kuri kwaca mu bibazo kurageragezwa uri mu bibazo bikomeye ntiwemerere ikintu na kimwe cyotuma urekura kuko ico wahawe kizotuma uhabwa n'ibyo utarahabwa uno munsi so rero novuga nti uri imviriza wese mu vyo hagaciro ubaha agakiza kagumbire gashimira Imana kuko vy'ukuri Imana yatugiriye ubuntu muri Yesu Kristo umwana wawe birivuga ngo bega itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu izoburite kutugabirira byose muri we none ushaka kuba babaye ko utaronka akazi utaronka umugabo utaronka umugore utaronka n'umwana ibyo byose ni nyongere igihambaye nuko niyo musi nawe wopfa woja mu ijuru ico kirenge ibindi byose ni itunga ritangaje Paulo yavuze ngo ndasengera abera bose kugira ngo bahabwe impemu yo kumenya niyo gwishurirwa mu kumumenya ngo amenye n'itunga ry'ubwiza ifise mubera bayo so hari gitangaza cyatubaye kubera twakriye Kristo mu buzima bwacu rero novuga ntunyumviriza wese gumako namaze neva imyaka 9 muri prison nawe nibazo bikomeye by'ubuzima ariko umwami yanshoboje kugumana nawe guha agaciro akiza umwami yamaye uno munsi ndidegembye sinkira umunyororo novuga nti narabaye mu buzima bwo kubura ndabizi buzima bwo kwankwa ndabizi buzima bwo gutabwa ndabuzi buzima bwo umunyororo ndabuzi nabaye mu buzima bw'ibibazo bwo kurara inzara ndabuzi ariko ndashimira Kristo Yesu yanshoboje kudafata mwe minenegwe agakiza hagati mu mipfunda y'amageragezwa Yesu yabanye nanje no munsi novuga nti n'ibintu byahavuye biza bimwe abantu bagarika imitima byahavuye biza ngaje mvuga nti gihambaye wonyumviriza uri hose uzigama gakiza gasumvye ifeza
n'amazahabu agaciro gasumbya amadolari n'ibindi byose bita amatunga y'isi agaciro ko byose biratituka birahera ariko we